Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye zimwe mu ngingo ziyagize nizi zikurikira ngo birakwiye ko abatuma ibitigiri byo mu mabohero biba byinshi ko bakugwa mu rwego rw'ubutungane niko umushingwamanza Fabien Segatwa bibona aha navuga ko bikwiye ko igihugu giteza imbere agateka k'abafunzwe ibi n'ibindi muraza kubikurikira mu idonido mu kanya. Ndasubiye kubaramutsa abatanga kori nabo bahamagarirwa kwijukira gukoresha umuhora w'ubuhinga nguruka nabumenyi mu kuriha amakori bikaba vyamenyeshejwe n'umukuru w'ikigo Ober atanguza icese ibikorwa vyahariwe umunsi w'umutangakori akaba yanamenyesheje ko gukoresha uwo muhora bifasha haba mu gucungura umwanya canke kwirinda ubusuma. Uyu mwaka tuzowuhimbaza umunsi mukuru ku civugo kivuga kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Ico civugo nticaje giturumbuka kuko kijanye n'ibikorwa tugezemwo bijanye no gushira umuhora ngurukana bumenyi abandi bita mu gifaransa télé déclaration et télé paiement des impôts et taxes n'ubuhinga bwaje nk'inyishu ku batanga kori kuko ababukoresha baheza bakamenyesha kandi bakariha amakori n'amatagisi aho baba baherereye hose batarinze gushika ku kigo Ober kandi igitansi ca Ober bakakironka ubwo nyene biciye muri ubwo buhinga nyene. Ivyo bikaba bishobora gukorwa umwanya wari wose haba mwijoro canke ku murango bivanye n'ingene umutanga kori wenyene avyifuje. Muca mwumva ko akarusho ari kanini cane cane kubijanye no gucungura umwanya. Kira noneho ubwo buhinga nyene burafasha kugwanya ubusuma butandukanye kuko ivyemezo vy'ingene warishe amakori biba bibitswe mu mashini nyabwongo kandi ntushobora guhindura uko wabishikiye. Kuva rero dutangura gukoresha ubwo buhinga ku wa mbere Nyandagaro mwaka wa 2023 dufatiye nko ku mwimbu w'ukwezi guheruka kwa gitugutu hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163 mu gihe muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none kugira boroherwe mu mirimo yabo ya misi yose. Kutoroherezwa n'amabanki mu guhabwa ingurane no kudashigikirwa mu bikorwa vy'abagwizatunga mu vyo bahingura ni zimwe mu ntambamyi abo bagwizatunga bagira mu gihugu c'u Burundi babishikirije ku munsi wa kabiri hasozerwa ihwaniro ryabahuje nabo muri leta. Baranagarutse kubijanye n'ubuhinga bwa none butaratera imbere mu Burundi bigaca bituma hari ibisata bisigara inyuma n'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga. Iryo haniro ry'abagwizatunga byahuje inzego z'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mushikiranganje wa mbere abashikiranganje ba leta y'u Burundi abakorera mu bisata bitandukanye vy'ubutunzi abafasha Burundi. Iryo haniro kari akaryo uganira ku vyokorwa mu guteza imbere no kuzamura ubutunzi mu Burundi. Mu bagwizatunga bamwe barashikirije ingorane bagira zijanye no kutaronswa amafaranga mu mabanki iyo basavye ingurane vyo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye ngo ntiburatera imbere. Intambamye ya mbere ivuga
ku mukenyezi wenyene nuko nawe yomenya ko ashoboye, nuko nawe yomenya ko afise ivyiyumviro bizima imbere yuko nabandi babibona babimenya ko ushoboye. Nibagira imbono ishika kure n'ivyiyumviro bishika kure ngo bamenye ko nabo bashobora gukora ibintu bikomeye bininiya. Uburyo mvuga bw'amafaranga niki nuko badutahura nk'abazanye imigambi mizima hama bakadukundira ko dushikira amafaranga yo mu mabanki. Biracagoye gukora umugambi utomo yogira banki ikwemere, biracagoye. Turacafise ibibazo cy'uko abakenyezi ntitugira ubushakashatsi, barakeneye gufashwa mu buryo bw'ubushakashatsi. Ivyo bintu birasaba ko tuba dufise accès kuri internet. Internet muri kino gihugu iracari luxe, kugira uronke wifi nziza idacikagurika itakuzimvye. Ivyo bintu bironka abatunzi, bironka abakomeye. La digitalisation, nous saluons l'action des partenaires. Kuvyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi turakengurukiye abo dukorana va ku banki y'isi yose kubera turafise ubuhinga bwa B-Switch izokwiza imyaka 6 itanguye ku igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2024. Ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru B-Switch bwaratangujwe ariko igisata c'amabanki nibaza ko kuvyerekeye guhanahana amakuru bitagenze neza. Birakenewe ko bahindura tugatera imbere aho tuzokoresha ubwo buhinga bwa none bugezweho et évoluer vers des outils modernes. Basavye ko amabanki yogabanya inyungu ku mafaranga asabwa kubazanya imigambi nayo ku gukoresha ubuhinga bwa none ngo vyo bavyiza bushizwe mu bisata bitandukanye hatibagiwemwo amabanki. Userukira banki ya Afrika y'iterambere mu Burundi Pascal Yembire yashikirije ko mu bijanye no kwiyunguruza bashikiye umugambi wa leta wo kubaka indarayi kuko ngo biboneka ko uburyo bwo kwiyunguruza mu kuzana ibidandazwa buzimvye. Mu vyumviro vyagiye birashikirizwa vyaragaragaye ko mu mwaka wa 2040 Burundi bushobora kuzoba ari igihugu cifashe mu gihe mu mwaka wa 2060 Burundi buzoba buteye imbere mu gihe leta n'abagwiza tunga mu wese azoba yakoze neza ibimuraba mu kuduza ubutunzi bw'igihugu. Hano makuru yaranze indwi arabandanya. Abakozi b'ubutungane batuma ibitigiri vy'abafungwa bibumurengera mu mabohero ngo bari bakwiye gukugwa muri ugo rwego. No mwihwezo w'umushingwa manza Fabien Segatwa ahabona ko abo bagirizwa ayo makosa bakwiye kubihanirwa kugira Burundi butera intambwe mu guteza imbere agateka k'abafungwa. Amategeko avuga yuko umuntu wese apfungira umuntu busa adakurikije amategeko, yaba uwigenga yaba ubijejwe ari nko mu magistra, nawe nyene arashobora gukurikiranwa naho bamuciriye imyaka mike umwaka utarenga. Mungabo yaba biyumvira yuko umunsi umwe batosura gukurikiranwa kuko bafungiye umuntu busa badakurikije amategeko, boheza bakiyumvira. Ikindi ca kabiri nuko ubu kuva na kera mu Burundi umenga ikintu ca mbere bashira imbere no gupfunga, aho gutohoza kugira ngo barabe yuko umuntu yegwa n'icaha kugira ngo bamupfunge bamaze kuronka ibintu vyemeza yuko yakoze ico caha. Bapfa kumwikeka gusa akaba yapfunzwe kugira ngo babe baratohoza barabe ivyemeza yuko uwo muntu ashobora gupfungwa. None mutohoze ariko arapfungwa kandi utararonka icemeza ko ashobora gupfungwa. Ico gikwiye gukora no gukuriza amategeko. Nabivuze iyo umuntu yakoze ikosa akarihanirwa, umuntu yapfungiye umuntu busa akarihanirwa. Nk'ubu bavuga ati ntibuze murapfunga abantu kubera amadeni, ariko amadeni abafungwa bafise amadeni ni abafungirwa amadeni ni benshi. Abo hejuru erega barabibona kandi baravyiyamiriza. None abo batumye batabikoze igisigaye ni ikihe? No kubahana, kuko bahona abantu bose bagararije. No kuvuga rero uwo muntu adakurikiza ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu, adakurikiza amategeko, bategerezwa naho batomushira mu munyoromo ngo bakamubuguza mu mabanga yiwe, bakaheza bagashaha abantu bemeye gukurikiza amategeko.
Ibinogo vyimbamwo inzahabu ku nkengera z'uruzi Nyamagana ni ku mutumba Rugeregere muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ngo ntibifurirwa neza bigateza amasanganya. Bamwe mu bimba ubutare bavuga ko bashobora kuzibira canke bagaha impembo uwo baguriye kugira bari wazobikora. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari mu Cibitoke asigura ko amasanganya ategwa n'ivyo binogo habamwo n'impfu rimwe rimwe, agasaba ababijejwe gukurikirana neza ivyo bikorwa kugira ntibigire ingaruka mbi ku banyagihugu. Ni nkuru tubaza Omehando wayo. Ku nkengera z'uruzi Nyamagana nko ku metero 500 umanuka kuva ku rugomero ruvomera imirima hejuru y'ibinogo vyimbwamwo inzahabu hari ibirundo vyinshi vy'amabuye n'utuzu duto duto abimba inzahabu bateguriramwo imfungurwa. Uhashitse wakirwa n'imihindo. Ni mashine ziduza amazi ziyakura mu binogo vyimbwamwo inzahabu zikayasesa imusozi kugira habone neza. Kugira ivyo binogo vyimbwe bizibigwe bisaba ibiharuro bitandukanye nk'uko ababimba inzahabu babisigura. Ayo masezerano muyagirana na mwene ikigo bakubwiye ati mbo ahantu hategezwa kuhagura na karoro watezwa kuhagura umuriyoni cyangwa kuhagura 500. Mugabo mu 500 ko ataburyo mfise bwo kuhafurira wowe uzocuhava uhafurira ibyo ucuhava bimukore yavuze na hati rero renza ku 200 yabazohafurira muca muvugana nyene bakazifurira. Nkaje iminsi ndahamaze haraho nshoboye kwava nkigeze mbona izibiro ryavyo gusa haraho bivuganiye n'abantu ba boss urumva twe ntago twobinjirira kubera tuba turi abantu babakoze. Ibishimangirwa na Samson Ziragaba arongoye koperative yimbisha ubutare muri ugo ruzi rugabura zone Rugombo ku mutumba wa Rugeregere na zone Buseruko ya komine Mugina. Ibidukikije ndabona nkaho hose aho hajya hakujya hose hari imbwe ubona bavuga ngo barahimbye hariya hameze ibigori n'imiceri hajya hose amakanya yari ahari tuhimba mugabo harasubiranye naha rero muzogaruke nk'inyuma y'umwaka umwe naho muzomenya ngaha muzosanga umuceri uhari n'ibigori byose urumva bibisha bisubira ngaha mu mashane gutya bagafurira bagaca batera. Saidi Anise umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari atangazwa no kuba barondera inzahabu batazibira ibinogo bimba kandi bitegekanywa n'amategeko. Asaba ababijejwe kubikurikirana neza. Mu masezerano batekaniza yuko umukemo ubwo butare bategezwa kugifurira ariko rero byigaragaza neza yuko baheje kwimba gufurira bitihuta haroroshe kuko urabona harateze no kwimba ntabwo baje kuricana gose. Mugabo hari imisozi nkazambaye bukinanyana bimba hari cyane gose usanga hari imanga nini cyane gose ku buryo hadafuriwe bigana ingaruka mbi ubwa mbere ho amasanganya jimwe bica vyuzura amazi abana ugasanga baje gukinira bibaza ngo bagenda na pisine baje kogiramwo bagaca batwagwa twebwe nk'aje intwaro turahimiza kugira babifurire abaje kwimisho kinogo babaronse urusha hanyuma kandi iyo city heze baje gusaba n'iyindi ntuko kuza gutanga urundi ruhusha babantu bivya aho hantu batabanje kuhatunganya neza ngo bahafurire. Abimba inzahabu hafi y'uruzi Muhira ruri hirya gato y'ugo babinjira mu myobo miremire bimbisha ibimito bagashika no ku metero zirenga 50 mu kuzimu bitwaje ibimurikisho. Amakuru yaranze indwi ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.